birya nibaje kubirondera mu gihugu cabo. Twazanye agace gato yavuze ibintu vyinshi vy'inkoramutima, aravuga yuko bashobora no kugarira amabayi ntisuye kuronka ahigurira ibiribwa, kuko ivyo biribwa bigenda kugira guha abo bantuza bija kwarimanta abo baroberi mu kibira. Hanyuma mu nyuma harafashwe ingingo aha nuko atamwanya bayo majwi to yafise abanyagihugu n'ubu baracaja ku marondo. Hafatwa ingingo mbere yuko umuryango w'imabayi ugiye gusuma kwibutike baraba bati okay Eloge ufise umuryango w'abantu batanu, okay abantu batanu bagira ibiro bingahe vy'umuceri mu misi ngahe, ugiye gusuma bagaca baraba bati okay nimba uguze ibiro 10 bigahera muri iyi misi ushobora kuba uri kurashira abantu amankete agakomeza. Rero bivyerekana yuko iki ntasubirwamo yuko abo bantu bahari. Hanyuma abakurikiye neza yavuze ati sijya mbere nari naragirishije inama ariko nsanga narigishije abatari bo abatware bo ngaha aye ku nzego zo hasi ati barampenze. Niko gutinyura abanyagihugu ati